Kuva kuri uyu wa mbere kw'igenekerezo rya 26 ruheshi umwaka 2023 abanywanyi bakoresha umuhora wa Lumitel ntibashobora kugura agaseke ka internet kadahera ku kwezi bita illimité. Bahora bakagura ku mafaranga 5,000 hamwe n'amafaranga 7,000. Ako gaseke kakaba kazohora kagugwa 10,000 yaba abadandaza ba Lumitel n'abahora bakoresha ako gaseke bagize ico bashikiriza. Twe twavyakiriye nabi uko urumva kuva ofete amamega yahora atangura vyari 5,000 adahera ku kwezi. Guca rero uva ku 5,000 ugasimbira ku 10,000 urumva twavyakiriye nabi nyene. Twe nk'abadandaza twabibonye ariko sinovuga ko twavyakiriye neza canke tutavyakiriye neza kubera nka twege dusanzwe ducuruza amanite n'akarusho kubera abantu benshi bahora bakunda kugura ijya illimité ya 5,000 ariko ubunye bazoca baza baragura illimité ya 10,000 kuri twege rero n'akarusho kubera ko tuzaca tudandaza amanite menshi ariko ku banywanyi ku bakiriya nibaza ko atakarusho kanini bazoronka kuko babadugirije ku biciro cyane kandi baza ko benshi bitazobashimisha. Bakaba kandi bagize ico basaba ababijejwe. Ico dusaba iriduzwa ry'ibiciro ku bisanzwe jembo numenga rirarenze. Nibaza ko ico baciza bobanza bakagisha inama abantu canke bakabandikira ama message bakababwira ko bagomba kudubuza ariko kuduza nk'uko kose barengeje urugero. Abanyonyi benshi twaganiriye baravuga ko bagiye guheba gukoresha umuhora wa internet narijya ko ubuzima buguma buzimba uko bukeye uko bwije.